Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe cyane guhagara muri kino kibanza. Amen. Biraryoshe kubona uzana ufise ishimwe riboneka. Amen. Icambere shimiye Imana nuko nkiri muzima naho Satani atabikunda. Amen. Icya kabiri shimiye Imana nuko Imana igenda indinda ibibazo bitandukanye kabana nanje. Hama ikintu gikuru ngomba gushimira Imana muri kino kibanza. Hari mama twamenyanye ndi Gitega. Uyo mama bamurungitse kwa muganga baramubwira ati ntidukeneye kukuvura ivyabo byatunaniye genda usoko kugende duhuye baramubwira ngo ngwino n'umuntu agusengere nanje ndahagarara mu kwizera ndasenga Imana ndabwira Imana ngo Mana wowe ukoresha pastor wacu kujya nyene umukoresha ndagomba nkoreshe kuri no muntu fata uwo muntu ndamusengera yari afise ndigera ngaha ndamusengera Imana ikora igitangaza gikomeye cyane ntoshobora kuvuga amen. Ariko ndashima hama ndamusengera arambwira ngo nabonye igitangaza kuva nkoze ko birakunda ko fungura ntafungura yari afise ndawamengira imwe abana bane. Amen. Aca arambwira ngo ndagomba unjana ahantu usengera ndabwira ni wo bishobora ngwego cewe nshafata kuzino mvuye Gitega nawe acaraza haheze imisi 2 ndamuzana ngaha nkamuzana muri burakeye ndazi beshi mwaramubonye yitwa cyane niyo nkuru. Amen. Hamageze hano yari afise inda nini cyane ndamubwira ntibiwanje ndibaza ngo ni ibintu bimara imisi 2 cyangwa 3 agakira agacataha. Uyo mama nkaza ndamuzana ngaha muri burakeye bamusengera yari aboshe ku rwego rukomeye cyane nafise uko nababwira kwa muganga bari batinye kumwopera bamaze kumwirukana ngo ntugukeneye ntitugushaka baramusengera ngaha baramusengera uko bamusengera niko Imana yamubwiye deliverance akazaranya ibintu by'amasashe uko bamusengera akanya ibintu bimeze nk'amagunira bitabaguritse uko bamusengera agasohora ibintu by'isombe kandi tigeze abifungura cyena je nteke isombe gake muhira ibintu binuka byaboze twasenga yagera muhira akagira vomisema kadaho ibintu binuka bimeze nk'ibiziriko vyamuboreyemo nama ni base ndamuha turavomisa ngaha ntibyari byoroshe hama arabohoka mugabe ndiguma yuzuye kubera amazi hari y'amazi munda umukozi w'Imana aramubwira ngo nugende kwa muganga bagupime agenda kwa muganga basanga agwaye ingwara nyinshi cyane afise uko nozivuga ama diabete umutima ama infection ibintu byinshi cyane gose baramubwira ngo afise igitigu cyashesha amazi hama ndavuga ati n'umuntu bizogenda gute cyane avuga ati Mana nubundi ndahagaze mu kwizera wowe nyene Mana wakoze bijya vya mbere nibindi shishikara kubikora ndabwira ni ntucike ingufu tugume tugenda muri burakeye ngaba bakamusengera bakamuhurirako bakamusengera gatara arambwira ngo ndarambiwe numva no kwicara ndavuga ni wicara uzobupfuye Satani azobakugumije tugende naza muri burakeye nkamwinginga nkaza ndamwiseguje tugashika ngaha bakamusengera twagera muhira nanje nkasenga hama ndavuga nega Mana uyu muntu ukomeze uko aya mazi ko mbona bigoye Mana amwopeye yo cafa imeze gute ndahagara n'ubundi mu kwize ndavuga ati Mana akora igikorwa hama Imana irakora igikorwa gikomeye muri yarafise umushono ngaha mu ndaho bari baramwopeye hacu umwana nukuvuga ngo amazi yari munda yazarasohoka canye muri aciye muri cyakiguma ameneka vyameneka ibintu binuka bimeze nk'ibintu byaboze isazi zigaca zigatonda ku rugero rukomeye nkafata bya bintu nkamesa nkanikira n'ubundi namusubiza ko bigaca byongera bigatemba bigashunguruka binuka ku buryo utashobora kuba wo kwicara ngusangire nawe muri ko murafungura ndavuga ni Mana fasha numva nyene bimbere kibazo gikomeye abadayimoni baca baririha cyambura ibyo gufungura naso kwicwa n'inzara ndavuga nti Mana shoboza nkumva umutima no mwirukana ariko nkumva ijwi rimbwira ngo niba mwirukana zobapfuye ndahagarara mu kwiza ndavuga ati Mana gira kubigenjeje n'abahora bamfasha biraba bibi muga Imana ishishikara kumuhora kurundi rugezo iramubohora mbona isura yiwe iratanguye kugaruka pastor aramereza abakozi b'Imana yaramaye umukozi w'Imana yitwa Pascal Imana muhumugisha hari haca haza n'uwitwa Zefere baramfasha mwarakoze pastor Nukuri baramfasha cyane ubu yarakize ni muzima ameze neza yanda yose yaratubanutse biciye muri amazi yazaraseseka yarakize ameze neza muga mu nyuma Satani acayivanga mwaca atangura kuza amaraso muri cyakiguma
naraba nkabona ariko haza amaraso ndavuga nti Imana mfasha we wakoze ivya mbere n'ibindi bikore bakaza bakamusengera ya maraso acarafungana mbona birahagaze inda iraja neza kuri taye cyane niyo nkuru yarakize yarasubiye iwabo Gitega ubu ni muzima ameze neza ndashima Imana yo mwijuru yamukijije hama ndamubwira nti jane urabona Imana ingene yagukijije uce wizera umwami n'umukiza kuko ntiyari bwabatizwe arambwira ngo sengera wowe nyene ndamusengera amagara mu kwizera none bagomba gutanga kwiga inyigisho kugira ngo abatizwe mu mazi menshi Imana irafasha cyane ndabona repentance hari yanyene Gitega ndamubwira ntuzoca batizwa ngaho hantu yaravyizeye ubundi muzima isura yaragarutse ameze neza ndabishimiye Imana yumve ko ndayishimiye yandinze urufunzo yanje ndashima Imana mu ijuru yakoze ibyo bikorwa Imana yo mu ijuru ndayishimiye kandi cyane Mada iyo nawe uzoyisubiremo ko wa Mungu hariho abantu bamusengeye batari ngaho benshi cyane umudamu yari yuzuye inda nini cyane ngaho ni mu mwibu yarasakana yasa nk'uwirabura ubwa mbere yari yarirabura cyane yashitse ngaha asa nabi gose ari uwo gupfa inda yuzuye cyane iyo ntahe irakenewe ku munsi wa Mungu hari abantu benshi bari ngaha bamusengeye ndabizi yari yuzuye inda na je naragize ubwoba cyane ushika naho ndamudungika kwa muganga none twongere amashimana cyane mumpera amashimana ni mumpera ambashi umukozi w'Imana je naraje ndashinga intahe ku mwana wanje ya Sara mu Kamenge yagera kuja kuyitumba agakoma amarido y'abantu pasitori andemesheje tazokera cyane n'umukozi w'Imana za kunsengera uyo mwana kubera ubushobozi Imana yahaye pasitori arakira arazaraza gusenga yizana umuyabura ke yagumaza ariko kubera shetani kuma yateye intambara kwa Mungu twaje gusenga saa 10 acaratoroka atatogera n'umusisi ndamubona nadinjira aho namukuye Imana imundondera yangene mume Mana ramuza nanyoko izere ya Mana ya mbere ivyo yakoze cyo cyajya tuce gusengera aragaruka kandi arakira ivyo ni ibintu basubiye gutongera basubiye gukabura cyo gituma zisaba ko umusenga Imana gukitekana bamahoro kubera umva ubu yari yakitereka yikorera imizigo y'abantu bakamuha 5 bakamuha 6 yarakiza ahubwo amatara aciye azima ni bari wahamuhaye umuzigo atagiye atatse Imana iramugarura nta mwanya uri buhere ni uramubona Mana ngorana nawe senyani wacu Yesu aje imbere yawe arira azogaruka ashima wowe nyine abari umugarura abari umugira neza Oriyamu uyu mwana mu ubwenge buva mu ijuru ndamusenga ibyo wakoze byose ndabigwijije n'ubusa yahagaritse ubushobozi bwose bw'umwijima bwamukoreyemo mu izina ry'umwami wa Yesu yahagaritse ibyo batongeye n'ibyo barungitse ndabigwijije n'ubusa ndagushimiye kugiye kumuzana kandi nyene niye umwana we batasubiye kumubona kandi abandanye ibikorwa by'ubwami ndamusengeye mu izina rya Yesu kugiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe kandi je ngomba nshinge intahe yuko ngaha aye hari Imana ikomeye cyane je ngaha aye ndahamaze umwaka wose abasenzi bo ngaha ninzinjiye nta numwe atanzi ingene naje bose barabizi bariko baransengera ingene nagira ariko ubu uye ndameze neza naho bahasigaye akantu gatoyi n'akantu kazoherengetera je naraje ngaha bansengeye nkiruka bakamfata bakagirana abana banje baraza ngaha bose dusanga tugwaye ibintu bimwe abana batatu aha nta numwe atabazi benshi barabazi ariko abana bose bameze neza icagiye kuntera kamwemwe rero ka cyane gose ko ngaha hari Imana uko mwungere amavuta afise n'amasengesho yiwe akomeye naraje ngaha bose bakambwira ati wewe umuryango wose uraboshe abana bawe bose baraboshe urabazana ngaha baze ngaha tubasengere umukuru renda mubwiye ngo tugende ngo sinza ngo je ndasenga twamubarira ingo ngo je sinza ngo je ndakomeye
mu nyuma rero nza mbona araje umunsi umwe turazanana arinjira kwa mwungere, mwungere aramwakira, amwakiriye yaramufashe neza nkuko umenga ahaje bushasha, ngo mwana wanje, ngo mukobwa wanje, ngo ingo, aramusengera mbere yaje hari mu kwa kane niho twazanana ngaha. Mwungere aramwakira, amwakira amubwira ati mukobwa wanje, we barakugize nabi, barakuboshe, baragizene, ariko ubu ndababwira yuko kwa gatandatu nari kuri mariage yiwe wonyene yari yaje. Kuwa gatandatu nagize ni satani yari yamboheye hajya biranka ko nogenda ntashinze intahe, nca nduga uno munsi muganza kuduga mbonanye na mwungere. Urumva uwo mukobwa wanje yagize mariage hirya yejo, nca mvuga nti nca ngaha rero kugira nshinga intahe. Nukuri ngaha amasengesho yaho arakomeye, abasenzi bagusengeye ngaha amasengesho yaho arakomeye, n'igitangaza cya mwizere, musengerwe mwizeye, nta na kimwe ikinanira Imana. Imana iri ku kivi. Rero ikintu kindi, ivyo bintu byadushikira ababidukorera ku majambo twagiye turavuga, ubu bariko bavuga yandi. Je nabwiye nti nibavuge Imana iri ku kivi, kuko mwungere yagumye avuga ati bazoza kubasaba imbabazi, bazoza kugirana ati mwe nimugume ku kivi. None rero je ndashimiye Imana, nsaba mwungere agume, Imana igume imwongerereza amavuta yukugira inkomezi, kandi inkomezi ndazi ziri muri we, ziri muri we. Rero tusengerwe twizeye yuko Imana iri ku kivi. Je rero ico nico nari shatse, ntoduga ntashingiye intahe kuri uwo mwana wanje, n'abana banje bose barakomeye. Hariho n'undi mbere yagize mariage mu mwaka uheze, ivyo ayo mashetani aramutera, inda yiwe iraherengetera. Abaramubwira bati wewe ngaho itariki 20 wama wafa imbanyi wama wayisamye, mugabo bakaca bayitwara. Atirinza tariki 20 zishitse uzocuza ngaha tugusengere, wowe uzobona ikiriko kiraza. Ubu inda imaze amezi 5. Mwungere uramwakira, niyo yashitse warambwa ati mukobwa wanje ndabona ibintu bimeze neza. Nukuri bimeze neza, indira kiratera imbere, imaze amezi 5. Iyo niyo ntahe yanje nari nshinze. Yesu ashimwe. Amashimwe. Iyo se nayifanika. Ukomera amashimwe.